Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cya 26 kuva kuri 1 gushika ku karongo ka 11. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Paulo yiburanira imbere ya Agripa. Agripa abwira Paulo rero ati, harageze ko wiburanira. Paulo agoroye ukuboko yiregura avuga ati, Mwami Agripa, numva mpimbawe n'ukuba ngira niregure uyu munsi imbere yawe ku bintu byose nagirizwa n'Abayuda, cyane cyane ko wewe usanzwe uzi imigenzo y'Abayuda n'amahane yabo. Ndagusavye rero unyumvirize nturambigwe. Kuva nkiri muto hose namye mbana nabo dusangiye akabira ni Yerusalemu nyene, ibyo Abayuda bose barabizi. Barazi kuva kera kandi babishatse boshingira intahe ko nabaye ko nkamufarizayo akurikiza iby'idini ryacu uko byakabaye. None ubu ndiko ndazira ko nizigiye umuhango Imana yahaye basokuru bacu. Uwo muhango ukaba kandi uwo imiryango yose 12 ikirorereye ikorera Imana ijoro n'umutaga. Uko kwizigira rero ga Mwami niko gutumye Abayuda banyitwarira. Yamaraga yemwe ni kuki muri mwebwe hari abatemera yuko Imana ishobora gusubiza ubuzima abapfuye? Nanje ubwanje nabanje kwiyumvira ko ntegerezwa kwamisha izina rya Yezu umunyanazareti. Nta kibi ntakoze Yerusalemu, aberanda nataye mwibohero nisinzi ngo ni uko data nari mfise ububasha bw'abahereza nkuka bakuru, hageze kubica sinatangwa kubyemera. Nabasanga mu masinagoga yose nkarushirizaho kubagirira nabi, nkabatsindikira ngo batuke uwo bemeye, kandi kubera ishavu ryinshi nari ndabafitiye narabasanga no mu bisagara bitari ibyacu iyo bahungiye. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, iki gisomwa ni kirekire, iki kigabane cya 26. Gutyo rero turashobora kukivuga ko inshuro zitatu turaba ibijanye na Paulo, kuko tugeze aho ariko ariregura. Iri jambo ry'umutwe riravuga ngo Paulo yiburanira imbere ya Agripa. Akarongo ka mbere karavuga ngo Agripa abwira Paulo rero ati, harageze ko wiburanira. Aho umwanya wa Paulo wari ugeze, hari ibyo dutebako n'ibyo tudatebako. Paulo agoroye ukuboko yiregura avuga ati, twumve nyene Paulo yatanguye kwiregura. Kabiri haravuga ngo, Mwami Agripa, numva mpimbawe n'ukuba ngira niregure uyu munsi imbere yawe
ku bintu byose nagirizwa n'abayuda. Pawulo yararyohewe ko aronse umwanya ukwiye atuje, ko yumva agira yibaburanira imbere y'umwami Agripa, ko agira yisigure neza, yumva biramuhimbaye. Gatatu, cyane cyane ko wewe usanzwe uzi imigenzo y'abayuda n'amahane yabo, ndagusabye rero unyumvirize nturambirwe. Pawulo aramubwira ati mwami Agripa, nzi neza ko usanzwe uzi amahane y'abayuda. Yarazi neza rero ko Agripa azi amahane y'abayuda, kandi Pawulo kuko yumva ko nawe azinanye nabo, yumva neza ko Agripa aza kumwumviriza, akumva neza ko abayuda ari abanyamahane. Imana idutabare cyane. Kane aravuga ngo kuva nkiri muto hose namye mbana nabo dusangiye akabira ni Yerusalemu nyene, ibyo abayuda bose barabizi. Ngo kuva kiri umwana mutoya yamye abana nabo, ibyo ngo n'umwami Agripa arabizi, ibyo nabo bayuda barabizi, kandi barazi ko basangiye akabira. Ariko basangira gusangira akabira edaheri cyane, gusangira akabira muba musangiye n'amaraso. Ubwo nyene Pawulo akavuga ati jewe ndi uwo muri bo, nakuranye nabo, baranzi nanjye ndabazi. Gatatu haravuga ngo gatanu, barazi kuva kera kandi babishatse boshingira intahe ko nabanye ko nka mufarizayo akurikiza iby'idini ryacu uko byakabaye. Aravuga ati jewe baranzi neza nk'umufarizayo canke se nk'umuyuda, baranzi neza ko nakuze nkurikiza iby'idini ryabo. Ni ukuvuga rero idini ryabo ni idini ry'abajudayizme, niryo dini rya mbere na Yezu yasanze mu isi. N'uyu munsi hajya muri Isirayeli mubona ariko harakwega ingorane, bakubitana amabombe basubira. Idini rya mbere rihari ni ry'abajudayizme. Abo bayuda canke se abo banyisirayeli n'uyu munsi ntibaremera ko Yezu yaje kubacungura, baracyategereje ubundi umwana w'Imana ko azoza, baracyategereza ishezerano ryabo. Rero ariko ntibizokunda, kuko no muri Bibiliya haranditse ngo yaje mu biwe ntibamumenya. Yezu rero n'uyu munsi abayuda ntibamwemera, mugabo hajya muri Isirayeli hariho idini ry'abagatolika, mugabo idini ry'abagatolika ni bakeya, ni nka 20% canke ego, kuko abajudayizme muri Isirayeli bararenga ibice 70, hafi ibice 65 canke ibice 70%. Abasigaye baca b'abayisilamu n'abakatolika. Rero iryo dini ryabo ry'abajudayizme n'uyu munsi nibo benshi, kandi n'uyu munsi ntibemera ko Yezu yaje. Kiyagerera bonyene abajudayizme canke ababene Isirayeli nibo bishe Yezu, bamwagiriza ko ariko ariyigira ngo ni umwana w'Imana kandi atari byo. Ubwo bo niko n'ubu mu mitwe yabo babizi. Mugabo abo Yezu yagiye abonekera na bamwe ba Agustina bacumita mu rubavu Yezu hakavamo amazi n'amaraso akitera mu jisho bagahumuka. Bake baremera Yezu n'ubu ako karandirandi hariho bake bemera Yezu. Iyo uriko urasoma mu bitabo ukaraba n'ibintu n'izi ntambara n'ibintu uko biriko biragenda, ucubona neza ko abajudayizme benshi bazohinduka ari uko Yezu atwaye ishengero. Niho bazemera ko wa wundi base kwemera yari Yezu, canke kumwe babamba yari Yezu.
rero jewe iyo ndiko ndaraba abantu baririra bavuga ngo basengere Israeli, nicyo gihugu cyatoranijwe n'Imana, nicyo gihugu gikwiye gusengerwa cyane. Yezu Kristu twese yaratubambiwe. Nabajya ba Palestina cyangwa bajya bo muri Hamas, bajya bose, bajya bo muri Gaza, bajya bose baracunguwe na Yezu Kristu. Twese turabo kwa Yezu Kristu, abamwemera bose turabana ba Yezu Kristu. Niyo mpamvu rero nitwovuga ngo turambarare ngo dusengere bajya abanyisirayeli gusa, oya, kuko urebye abanyisirayeli ibintu nabone bariko barakora birarenze vraiment, bari kwica abantu benshi b'inzira karengane. Kandi uri kurakurikirana amateka cyangwa ukaraba ukuntu abanyisirayeli bagiye barigarurira igihugu cya Palestina, hari ibintu ubona vraiment, hari ibintu mbona bitanezera kuko ntibofata abandi bantu ngo babacinyize ngo nuko ngo bitwa ko ari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Ndazi mu isi hari ahantu haraba abo banyisirayeli bavuga ko abantu babirabure tugomba kuba ibikoropesho byabo, ko bo barabisezerano, tudakwiye kuba, mbese tugomba kubakorera. Ibyo rero sibyo, jewe abakiri muri ibyo sinojana nabo. Icyo nemera nuko nzi ko Yezu twese yaraducunguye, kandi nyimba ari ubwoko bw'Imana, wumve ko icyatumye Yezu Kristo ava mu ijuru akaza mu isi ni ukubera ubwo bwoko bw'Imana nyine bwananiwe kwitwara neza imbere y'Imana, bigatako n'Imana ikaza mu isi n'ubundi bakaguma banangira imitima. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuga ati jewe haba no mu idini ryacu naritwararitse iby'idini ryacu, naragiye ku murongo cyo kimwe n'abayuda nk'uko nanje ndi umuyuda. Rero urumva ko Pawulo ari karazira yuko yahindutse akaba ari karakurikira Yezu Kristo. Twari kuri 6 bavuga ngo none ubu ndiko ndazira ko nizigiye umuhango Imana yahaye basokuru bacu. Pawulo aravuga ngo none ubu, ariko ariregura imbere ya Agripa ngo none ubu ndiko ndazira umuhango Imana yemereye basokuru bacu. Twibukanye mu bwuzure bwa kera ko Imana yari yararaganiye uwo muhango kwizobaha ku ntebe ya Dawudi, cyangwa se mu muryango wa Dawudi, ko ariho hazovukira Mesiya cyangwa umukiza cyangwa Yezu Kristo. Pawulo wewe yamaze ubwa mbere, Pawulo yarabigwanya ko uwo Yezu atariwe, mugabo ubarika arashinga intati ujya muhanga Imana yari yaremereye basokuru bacu warashitse. Ndiko ndazira yuko ndiko ndemanga Yezu Kristo umwana w'Imana, umuhango twemereye waradushikiriye. Jewe rero namaze kuwakira, none ndiko ndabizira kubona abayuda bariko barabimpora. Indwi haravuga ngo uwo muhango ukaba kandi uwo imiryango yose 12 ikirorereye ikorera Imana ijoro n'umutaga, uko kwizigira rero gamwami niko gutumye abayuda banyitwarira. Pawulo akavuga ati n'ubu munsi imiryango 12 baracyategereje, barakorera Imana, baracyategereje ko uwo muhango ushika. Mugabo we ati jewe nka Pawulo naramaze kuwakira, naramaze kuwubona, mugabo bo baracyawutegereje. Niyo mpamvu rero nyene muri Isirayeli abeshi n'uyu munsi bakiri kw'iryo dini ryabo y'abajudayizme, bumva ko bagitegereje, bobo baracyategereje uwo muhango, mu gihe bake bashoboka
bamaze kuba abakatolike bemera ko Yezu yaje mu isi kuducungura. Ubwo rero abandi n'uyu munsi baracyategereje. Umunani havuga ngo yamaraga yemwe ni kuki muri mwebwe hari abatemera yuko Imana ishobora gusubiza ubuzima abapfuye. Twibukanye ko mu byo twagiye turasoma muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa hari ahantu bazije Paulo ngo nuko ariko arashimangira ko Imana izozura abapfuye. Rero bamwe bakumva ko atazuka rizohaba, mugabo Paulo akabemeza ati je ndemeza ko izuka rizohaba kandi n'ikimenyamenya Yezu yarazutse, baramwishe yongera arazuka. Icenda haravuga ngo nanjye ubwanje nabanje kwiyumvira ko ntegerezwa kwanisha izina rya Yezu umunyanazareti. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Paulo akavuga ati nanjye ubwanje ga mwami nabanje kumva muri jewe ko ntegerezwa kurwanya uwo ari we wese yovuga iryo zina rya Yezu Kristo umunyanazareti. Rumva Paulo nawe ntiyashaka kumva umuntu avuga izina rya Yezu Kristo. Ariko arashingira intahe Agripa amubwira ati nukuri nanjye nari naragwanije iryo zina rya Yezu Kristo. Haleluya. Yezu yarakoze bana b'Imana. Yezu yarakoze, yaratwitangiye gose. Yaje mu biwe ntibamumenya, mugabo abanyafrika abari impumyi twarahumutse, twaramumenye, tumukomereko. Niyo mpamvu twese turi abana b'Imana, nta ukwiye kuvuga ngo iki n'igihugu cyanje, iki n'igihugu cyanje, kuko bya gihugu abanyapalestina n'abanyisirayeli bagomba kukibanamo. 10 nta kibi ntakoze i Yerusalemu, ariko kandi nubwo biri uko abanyisirayeli murazi barigeze kwangazwa, baratuzwa, hanyuma haragera igihe uko Imana yabigenje. Mu by'ukuri barafise isezerano, mugabo siyo yo gufata abandi bantu ngo babice cyangwa baze barabasohora mu byabo ku nguvu. Rero bagiye bagaruka hajya muri Isirayeli, mugabo ntibashobora guhonya abanyapalestina ngo babakure bose ngo babatuze gose babirukane mu byabo. Bagomba kukibanamo n'igihugu cya bose. 10 haravuga ngo nta kibi ntakoze i Yerusalemu, aberana nataye mwibohero nisinzi ngo ni uko data nari mfise ububasha bw'abahereza nkuka. Paulo akavuga ko atakibi atakoze muri Yerusalemu, ko yakoreye ikibi abo bantu bemera Yezu Kristo, bariko barashingira intahe Yezu Kristo. Paulo ngo ntako atabagiza batoteza, ngo nuko ari yitwaje ko ashigikiwe n'abahereza nkuka, n'abashinga ntahe canke n'abahereza nkuka. Abahereza nkuka rero bari ba pasiteri n'abashehe n'abapatiri, bari bagize mbese abahereza nkuka bakuru abo nyene bo mu idini ry'abajudayizme bari bakiri ku mahame, n'ubu bayariko yo kumva ko barindiriye uw'Imana yabemereye azoza kubarokora atari uwo Yezu yabambwe. Hageze kubica sinatangwa kubyemera, ngo hageze kwica abo bantu ntiyatangwa kubyemera, yabuwa mbere kugira bice. Nabasanga mu masinagoga yose, yabasanga mu masinagoga aho bagiye gusengera, nkarushirizaho kubagirira nabi, akarushirizaho kubagirira nabi iyo baba bagiye gusengera. Murumva barahuye n'akaga abana b'Imana, bagiye gusenga, bagiye kuvuga Yezu yapfuye akabambwa, kwishimira ko Imana yamubaye kugira ababoneshereze. Paulo yarabasanga yakabagirira nabi, nkabatsindikira ngo batuke
uwo bemeye ngo akabatsindikira akabahatirira kugira batuke Yezu, batuke uwo bari baremeye. Kandi kubera ishavu ryinshi nari ndabafitiye, narabasanga no mu bisagara bitari byacu iyo bahungiye. Ngo kandi kubera umujinya n'ishavu ryinshi yarabafitiye, ngo yarabasanga mu bisagara bitari ni wabo wa Pawulo, akabasanga mu bindi bisagara kugira abicireyo, abahohotere, abababarizeyo. Bana b'Imana rero, Imana yo mwijuru dutabare cyane, duhe no kubitahura cyane, kuko tuze turashimira Yezu yaremeye aragira arakura muri abo bagumutsi, akura mu Pawulo yari mubi mu gutoteza abakristu, aramumwiyereka bitakamugira igikoresho kiwe cyo kugira agarure benshi mu bayuda batariko baremera Yezu, no mu bandi bantu yongera ashigikire bajya ari karatoteza kugira babandanye kwizigira kwa Yezu Kristo. Dushima Imana rero, Yezu yaratsinze. Niyo mpamvu abakristu canke se abarokore abo bose bemera izina rya Yezu Kristo, haba mu madini atandukanye, ubwo nyene abo dusangiye ukwemera si kuvuga ko ari abagatolika gusa, nabo bose twemera ko Yezu Kristo yatubambiwe. Ariko kimwe gusa nabo baba Judaisme ntabwo tuzi byabo, nabo n'abana b'Imana, nabo n'abakristu, nabo ne murumva ko bagiri ku mahame yabo barasenga Imana, barayikomeye ko. Hanyuma kandi nk'abamizirima b'Abayisilamu nabo baremera ibyo Muhammad, nyimba ari Muhammad yabazaniye. Muhammad ngira ari Muhammad sinzi. Rero dukwiye rero kubana twubahiranira, tutavuga ngo ujya aragapfata baye iki kuko n'umwisilamu, n'umukatolika, n'umujudaisme. Twese turabana b'Imana, dusenge twubahane, ibisigaye Imana yonyine idazi ngene izobyibangurukaniriza, cyangene umukama wacu Yezu Kristo azobyenza agacugo rubanza. Rero iyo dusenga, dusengera abanyapalestina, dusengere abanyisirayeli bose, tubasengere kugira Imana yoroshe imitima yabo, bumvikane, babane, kubera bijya biri mu bunyamaswa, kubera ibihugu bimwe bimwe kimwe cyose gishaka gukweguka ikindi gukweguka, gutyo abantu benshi b'inzira karengane bakaba bariko baraharenganira. Mbabazwa n'abana, abavuka, ababyeyi bibungenze. Yezu tiyo muzoshima ko ndi hafi kugaruka, ati hazoba byinshi bibi. Icyakora biriho byinshi bibi, yo ndiko ndaraba imvura ingene ziriko ziragwa zitikiza. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.